mwiyumvire nk'umuntu wabaza turuwo kwande kubera se wiwe atize amashure, kubera se wiwe adatunze imodoka, kubera se wiwe atamirima myinshi afise, kubera se wiwe atahazwi, akaca avuga umuntu yamenyekanye wanashaka wo mu muryango wanakure ngo je ngo ndi mubo kwanaka. Ivyo mu bisanzwe biri mu kutimenya. Mu ibi bintu byo gutera imbere harimo les contraintes, urashobora guhaguruka bikanka, ariko bisaba kubandanya, kudacika intege. Rero uri kuraraba turafise ingorane y'ugwaro kuno munsi bashaka kuvuka bakaca barara baguza amavewiti, canke bashaka kuvuka akaca arara yicaye mw'irya ntebe izuguruka. Sivyo bajya bazicayemwo, bajya bazigiramwo, bafise aho bahereye ingazi bagiye baraduga kugira bashika aho bageze no munsi. Turabaramukije mwe gose nkwadukurira kana biciye kuri Bishop TV. Turi kumwe n'umwe asanzwe yigisha ibijanye no kwiteza imbere, tubahereza ikaze. Nitwa Maître Ingénieur Blaise Niyonzima, ndumwigisha wa kaminuza mu gisata cyo kubaka, ariko kandi nkuko mwabyumvise mu ishengero ryacu dufise mwa kino gihe kwigisha ingene twihangira imirimo kugira ngo tuve mu bintu vyitwa umukristo Kenye twinjire mu kindi giciro canke ciciro cyo kwitwa abakristo bateye imbere, nkuko nihangiro nyene cubahera umukuru w'igihugu rwacu yama yabivuze yuko mu 2040 dukeneye igihugu cifashe, mu 2060 igihugu giteye imbere. Rero twebwe twafashe ya mbere kugira ngo tujane n'abandi mu muvuduko w'iterambere, abakristo bateye imbere. Twatanze inyigisho zari zihagaze kuri module yitwa bien se connaître canke connais-toi toi-même, ariko tutagiye kure y'ijambo ry'Imana. Ivyo twashimikiye ko twashimikiye ku ijambo ry'Imana, aho Yesu yari kumwe n'abigisha biwe akanababaza ati mbega mwumva abantu bo hirya banyita nde? Yongera arahindukiza ikibazo kibahindukiriza ko arababaza ati mbega mweho munyita nde? Twagerageje kwerekana yuko Yesu atabaje ico kibazo atiyizi, kuko mu gitabo c'ibyahishuwe Yohana mu bice byaho 22 twabonye neza ko Yesu yari yiyizi, kandi mu byo yavuga byose yashira imbere mu bikorwa vyiwe, mu vyo akora, mu vyo yakoze. Rero twace tugaruka turishira mu ico kibanza, turavuga ati netwebwe nk'abakristo turi bande, ariho havuye ico kintu, iyo teme yitwa bien se connaître canke connais-toi toi-même. Mbega mubona ko izi nyigisho zishobora kuzofasha iki ku bakristo ndetse no mu iterambere ry'igihugu? Mwishengero iyo abakristo bateye imbere ibikorwa ni byinshi, amashengero yubakwa byoroshe, umuntu arakura n'ibikorwa by'agononokeye, agakura n'ibikorwa by'Imana agononokeye, ariko twagerageje kwerekana yuko mu gihe umuntu atacari ko arakora akaba mwishengero niho benshi bakomerekera n'ububeshi bwinshi buhava. Ivyo rero twagerageje kubica hirya no hino turavyerekana. Ku gihugu umwene gihugu, munyeshengero n'umwene gihugu, uwo nawe arabwirizwa guterera mu iterambere ry'igihugu. Muca mumva neza yuko mu gutanga ya makoro igihugu gishaka, mu gufasha, murabona ko no munsi hariho ibikorwa rusange, umwene gihugu akitaba ibikorwa rusange. Rero wamaze kwitahura uramenye yuko hageze kuja gukora ibikorwa rusange, kubagara barabara kugira gute ari ibikorwa vyiwawe kandi ari kuneza yawe no kuneza y'igihugu. Muca mumva yuko iyo umuntu yitahuye neza, n'abakristo bacu nibitahura, iterambere ry'igihugu rirahari, kuko iyo yitahuye ateza imbere igihugu, aterera mu iterambere ry'igihugu. Hari akantu mwabwiye abakristo banyu mu nyigisho mwariko muratanga, kandi nabonye ko kanini yakunda gukora kugwaruka, aho usanga nk'umuntu aba mu karere kanaka aho mumaje ati uruwo kwande, aho kuvuga ati jendi wanaka agacavuga nk'umugwiza atunga babana canke umuntu w'icamamare. Ndashaka kajya akantu mukabwira ariko badukurikirana nabo bakumve. Kijya n'ikintu gikomeye, twagomba wanashaka nkuko twanabivuze mu ishengero, abakristo bacu bavyumvise, hari ingeso dufise biri muri bya bindi byo kutimenya. Umuntu kamubaza ngo uruwahe, uva hehe, uruwo kwande, kugira rero kwereke yuko ava ahantu hakaze. Uganashaka ugasanga n'uwo muntu ntibanazinanye, akaca avuga izina ry'umuntu yateye imbere, izina ry'umuntu yateguye. Ico rero ni ikintu dukwiye kuvamo, ni bya bintu tuvuga tukwiye kuva ibuzimu tukaja ibuntu. Mwiyumvire nk'umuntu wabaza turuwo kwande kubera se wiwe atize amashure, kubera se wiwe adatunze imodoka,
kubera se wiwe atamirima myinshi afise kubera se wiwe atahazwi akaca avuga umuntu yamenyekanye wanashaka wo mu muryango wanakure ngo je ngo ndimubo kwanaka. Ivyo mu bisanzwe biri mu kutimenya. Iyo umuntu yimenye biratuma ibintu vyose abivuga uko biri kuko biri mu bituma ava hari agashika handi. Rero twagomba guhanura ivyo bintu byo kuza turavuga mu bintu mu bwinshi tubihagarike, nk'ugwaruka tubihagarike, umenye nta utinya konka nyina ngo agwaye amahere kuko umunyina w'umuvyeyi agumara umuvyeyi wawe agumara umuvyeyi wawe. Niyo mpamvu rero dukwiye kuvibuzimu tukajibuka. Yego mu gusozera mugira ikintu muhanuye ugwaruka ndetse nawe kwa dukukirana muri rusange kugira ngo ico kintu cyo kwimenya nikibi ntambamye ituma bakengera gukora ivyo tuma bateza imbere ariko biri hasi ariko babone ko kwimenya aricyo gishobora gutuma batera imbere gusumba. Iyo umuntu yimenye hariho ibintu aba yararenganye arashobora guharura akavuga ati aka kazi ninagakora nk'imyaka 2 umwaka ugira 3 sinzoba ndiko ndagakora nzoba natanguye ibindi. Ivyo rero bivana n'ingene umuntu apanze. Iyo rero utapanze canke ngo wipange hagere ngo urabe n'inyigisho ufise n'ukuntu utahura ibintu usanga ni naco gitu nagomba no kuvuga no kino kintu mu bihugu bimaze gutera imbere usanga umuntu atakimenya atakiraba ngo nakaje yambaye gutya ngo nakameze gutya sinzi ko muri abibona ugasanga hariho n'umuntu muhura ntumenye ko mwahuye kubera ko afise ibintu ariko aravuga afise ibintu ariko ariyumvira afise agomba gushika ari ibintu aba yararenganye yaravuyemo uku kuntu usanga twicaye mu mugwi myinshi turiko turavuga ngo banaka turiko turavuga ngo naka abakenyezi bariko baravuga imishono y'ibitenge bambara ubwoko bw'ibitenge ivyo iyo umuntu afise ibintu byinshi byo kwiyumvira ko yamaze kwitahura neza uwo mwanya ntaba kiufise bisigura ko n'ikintu citwa umwanya iyo umwanya ukoresheje neza biri mu iterambere biri mu iterambere rero muri rusange nagomba guhanura abantu yuko babwirizwa kwimenya hama bamenye ico bari bamenye ico bategerezwa gukora bamenye bagire n'inyigisho berekane neza yuko ivyo bazi kugira bashike kwihangiruriramo amaze kubona yuko hari ibindi bintu abwirizwa gushirako azishireko hama ahaguruke dukore ku kigihugu ni cacu tubwirizwa guteza imbere ishengero ni giwacu tubwirizwa guteza imbere igihugu ni ci wacu hama dukurikira imbono yanye n'icubahiro mukuru w'igihugu. Hariho abantu bakunda gutanganurwa ama experience no kuvuga bigisha abandi uko batanguye kwiteza imbere bakababwira ko batanguye kantu gato gato kuvuga ashaka kubwira umuntu ati jewe natanguye kuri restaurant mugabo natanguje urutete rw'umuceri no rw'igiharage n'igikombe cy'amazi bigaca bituma abantu ko aramukurikirana babona kumenga ari karabesha ivyo karavuga ntibishoboka. Ni gute abantu bariko batanga ama experience bigisha abandi ko batanguye bo baza barabasigurira neza ntibabone ko bijya ibintu bike batanguranye ho barimo ububeshi utaritahura biranagora ko wumviriza naka kubera ntubona ivyo bintu ahubwo utangura kuvuga ngo naka ngo naka ngo naka mezuku nakuriya ugatangura kubona uwo muntu ntutangure kubona ivyo yagezeko kandi bikaca bituma na environnement ubayemwo l'environnement en place ikakwinfluencer ugasanga wewe ntushobora kumenya kuraba ivyo naka yagezeko ahubwo urabona ko wariwe bisigura ngo nta muntu numwe adahera kutagira ikintu na kimwe kuko ndakunda kuvuga yuko kugira umuntu yiruke 1000 metres canke 1000 kilometres ahera kuri 0 metres abahagaze kugira ari izo metero zishike kuratangura kuri imwe ya kabiri ukaduga ugashika. Rero iyo umuntu yitahuye uko bigenda kose inyigisho ahawe canke les expériences partagées abona ko c'est une opportunité amenya ko c'est une opportunité parce que arashobora kuba motivé par kuko parmi les donc kwimenya harimwo les motivations urashobora kuba motivé par ujya muntu kanaka urashobora kuba motivé par ses contraintes ingorane yagiye aracamo urashobora kuba motivé par ses compétences urashobora kubona n'ingene ya persévérer mu bikogwa agashika. Rero kuko mu ibi bintu byo gutera imbere harimwo les contraintes urashobora guhaguruka bikanka ariko bisaba kubandanya kudacika intege. Rero uri kuraraba turafise ingorane y'ugwaruka no munsi bashaka kuvuka bakaca barara baguza ama V8 canke bashaka kuvuka akacarara yicaye mw'ijya ntebe bizuguruka sivyo bajya bazicayemwo bajya bazigiramwo bafise aho bahereye ingazi bagiye baraduga kugira bashikaho bageze no munsi. Rero ugwaruka tworohanura neza ko bakwiye kwimenya ubwa mbere hama akamenya yuko hari intambuko babwirizwa gutambuka kugira ngo bashike aho hantu kanaka. Yego
tubashimire cyane mu gusozera mugire ubutumwa muhaye abarundi bose bako dukwirikana kugira ngo bashobore kwimenya mu kwimenya ko batume batera imbere bateze n'imbere igihugu. Twagomba gutera intege abantu yuko bishoboka ko dutera imbere. Umuntu amaze kwimenya arahinduka no mu mutwe. Uko yahora afata ibintu ntabifata uko abifata. Uko yahora abona ibintu bigahinduka. Umuntu amaze rero kwitahura akimenya aja ku murongo. Rero birashoboka ko dutera imbere, biracashoboka. Dukurikire inyigisho z'umuvyeyi wacu mukuru w'igihugu, hanyuma ivyo dusabwa gukora tubikore, hama tuje ku kivi ntitubabanebwe, dukore, tuve muzo twambaye, duhaguruke dukore, byose birashoboka, twese hamwe birashoboka. Kandi ngomba kurangiriza kuno mugani yuko umutwe umwe wifasha gusara utifasha gusaba. Murakoze. Tubashimire kuba mwitavye amakuru Bishop TV ndetse no kuri Jumuiya TV kuba mwarusanga izi nyigisho kumbure abarundi bahumviye ibitari bike hama bafashe kwiteza imbere. Murakoze.